Uburyo butanu Imana ikwerekamwo uwo muzobana. Ubu buryo bugaragara nk'aho butoroshe ariko kandi ukumva umenga ni uburyo butajanye n'uko wewe ubishaka. Ni uburyo bamwe batumva neza canke ngo batahure. Biragoye cane kuba wamenya neza ko umuntu muhuye muri ubu buryo muzobana canke ari uw'Imana yakugeneye. Bana nanje mw'iki kiganiro nkubwire ubu buryo butanu canke ibimenyetso bitanu kugira nusanga uriko uracamwo ibi bihe canke nusanga ufise ibi bimenyetso bizokugaragare canke bikwereke yuko hariho ico Imana yateguye mu buzima bwanyu n'uwo muntu muri kumwe. Nimba wisanze hano hantu uri mushasha canke ukunze ikiganiro, udufyondere kuri like, kuri na subscribe, hanyuma twandikire iciyumviro cawe muri commentaire. Ikaze. Uburyo bwa mbere canke inzira ya mbere Imana ikwereka ko umuntu muri kumwe ari we muzobana, n'igihe uzobona hari impamvu nyinshi zibabuza kurongorana canke ibibavangira mu rukundo rwanyu, ariko waraba ukabona ivyo bintu biriko biva hanze ku bandi bantu, ariko hagati yanyu n'uwo muri kumwe mufise amahoro. Aha ni hahandi ubona ibintu vyanyu bigenda nabi mu muryango, mu mabanyi canke mu bagenzi banyu, ukabona hari ababagwanya cane, rimwe na rimwe namwe bikabakoraho hagatangura akabuza akantu menga ntimwumvikana, ariko kuko ibitero biba vyari ivyo bintu nyene bitegerezwa gushika hagati yanyu, kandi nuko biba bimeze ntimwobihunga. Rimwe na rimwe bigatevya inzira yo kuba mwabana, imiryango ikanka kubashigikira, mwaheza iki ukabona hadutse ikindi, ariko imbere muri mwebwe mukumva mushaka kubana, ariko bigakomeza kugorana buri gihe iyo mubigerageje. Imiryango kumva ibabwira ngo nimubireke canke bereke ibi na biriya, ikabereka ingorane zihari, ariko mwebwe mukumva ata mpamvu yo gutandukana ihari, ugasanga mufise impamvu nyinshi zotuma mutandukana, ariko imbere muri mwebwe mukumva ari amahoro. Mukabona buri kimwe cose muhora naco kibabwira ati yamara ibi bintu nimubivemwo, kibaha message kibabwira ngo ibintu ntibizigera bikunda. Vyashika ugasanga ababaroga bakabaroga ivana n'umuryango ukomokamwo, abavuga bakavuga, abavuma bakavuma, ariko ivyo vyose ukabona hari ikintu indani muri mwebwe canke hari ikintu muri wewe wumva umenga ntaco bivuze, wumva umenga hari ikindi kintu, naho bavuga ivyo vyose hari ikindi kintu wipfuza ko uwo muntu wumvamwo bana, ukumva mu mutima wawe ari ntawamusimbura. Niwisanga rero bimeze uko, menya ko uyu muntu ari we ukwiriye kubana nawe, kuko hari impamvu nyinshi ituma wiyumva uko wiyumva. Hari impamvu utacitse intege, hari impamvu utamuhevye, canke hari impamvu itatumye umwinuba canke kumushira ku ruhande. Imana yakomeje umutima wawe kugira ngo mugumane malgré ibibazo, miraba canke imipfunda y'ibibazo mwaciyemwo vyose, ariko Imana iba ibafise ko umugambi munini ituma mudatandukana. Rero iki ni ikimenyetso ca mbere kikwereka yuko uwo muntu ashobora kuba waramuhitiwemo canke ushobora kuba wamuzaniwe n'Imana. Ikimenyetso ca kabiri kizokwereka yuko umuntu ari we mukeneye kuzobana, canke ikimenyetso Imana iba iguhaye kugira ngo uwo muntu muze mubane, n'igihe uzohura n'umuntu, uwo muntu ukabona kuza mu buzima bwawe ariko arugurura imiryango y'iterambere ryawe, canke imiryango y'iterambere mu buzima bwa kazoza, ariko ugasanga ni wa muntu atigeze yugurura ivyiyumviro vyawe vy'ubuzima. Ahubwo uyu muntu ni wa muntu aza mu buzima bwawe ukabona imiryango y'iterambere yawe iriko iruguruka, ukabona kuva yaza mu buzima bwawe imigisha yariyongereye, utanguye kubona ibimenyetso vy'ivyiza biri imbere yawe, ugasanga utanguye kugira n'icizere cyo kubona yuko mu minsi canke mu myaka iza canke mu minsi iri imbere uzotangura gutera imbere cane. Ugatangura kubona mumenyanye hari ibintu vyahindutse, kandi vyahindutse bija muri sens positive, vyahindutse bimera neza cane kurusha. Akenshi uyu muntu iyo yaje mu buzima bwawe uzobona neza ariko arasunika canke ariko arapushinga umuhamagaro wawe kugenda muco Imana yakuremeye. Ntabwo ari wa muntu azoza ngo dushingirane, oya, umuntu azoza ashaka kubwira ngo nkeneye
gushingirwa vyihuta, ngo nta rukundo rw'iminsi miremire nkunda canke nshaka kujamwo relation y'igihe kirekire, ahubwo jewe shaka tuzokukundana duhite tubana, uyu muntu uzomuhunge wiruke umuje kure. Ati rero kubera iki? Uyu muntu aba yarahuye n'abantu benshi, hanyuma bakagendana igihe kirekire, bakamukinisha, rimwe bagasanga ntashoboka canke afise utundi tugeso batashatse yuko bashingiranwa nawe. Rero uyu muntu nimba baramwimye amahirwe, abantu benshi bakamwa amahirwe yo gushingirana nawe, azoza mu buzima bwawe agutegeka ngo jewe sinshaka yuko dukundana igihe kirekire, ahubwo jewe nshaka tubane, atitaye ku iterambere ryawe, atitaye yuko muhava mu burara, atitaye ingene biba bimeze, kumva gusa je nshaka dushingirane. Icyo abashaka mubane, hanyuma namara gushingirwa nawe niwashika mu rugo asanga za ngeso ziwutanguye kuzibona, ata kindi kintu uzoba ugifise, kutazoshobora gusubira inyuma, uzovuga tekana ihangane ni kwakunda. Ariko wa mukobwa aza mu buzima bwawe ukabona ntiyitaye ku byo gushingirwa, ntiyitaye ku byo kurongora, ariko ugasanga yitaye ku iterambere ryawe, ugasanga mbere mwaramenyanye, umugisha wawe wariyongereye kenshi, iki ni ikimenyetso kizokwereka yuko uyu muntu ariwe Imana yakurungikiye canke ariwe mukwiye kubana, kubera ko aba yaje gufungura ivyari vyarugaye. Ikimenyetso ca gatatu canke ikintu kizokwereka umuntu wa gatatu ukwiye kubana nawe, Imana yoba yarakurungikiye canke Imana yoba yaraguhitiyemwo, uyu muntu numubona uzahite umenya yuko ariwe muzobana canke ajemwo ubu buryo. Ni wa muntu aza mu buzima bwawe bigasaba ko hari uwundi muntu asezererwa canke uwundi muntu asohoka mu buzima bwawe. Ibi bintu biragorana cane kuba wo bitahura canke ngo vyiyerekane, ariko hari umuntu aza mu buzima bwawe, yamara gushika mu buzima bwawe bikaba ngombwa ko hari abantu utegerezwa kureka, baba bagenzi canke inshuti yawe, bigasaba yuko umureka. Impamvu rero bigenda uku, uhura n'umuntu wawe ugasanga uwo muntu yatumye wibagira n'abandi bose mwari muzinanye, cyangwa ugasanga hari umuntu wundi mwahora muvugana cyane, ariko kubera ahuye n'uwo muntu wawe bitanguye kugenda, wa muntu mwahora muvugana cyane bitanguye kugenda biragabanuka, ugasanga igihe kirageze cyangwa heze iminsi miremire, ugasanga wa muntu waramaze kumwibagira, kandi ugasanga uwo muntu waramwibagiye yarasohotse arava mu buzima bwawe, cyangwa izo nshuti zaravuye mu buzima bwawe, atari uko mwashwanye cyangwa atari uko habaye ingorane hagati yanyu, ahubwo ugasanga byarikoze byo nyene. Akenshi rero ukunda gusanga iyo Imana ikuzaniye umuntu wawe canke Imana igushiriye umuntu mu buzima bwawe, ikaraba ikabona ko mu bagenzi bawe canke mu nshuti zawe hari uzohava ahungabanya umugambi wayo ku buzima bwanyu, ishobora kumwigiza kuri kamushira ku rugasanga uramwibagiye kandi atanduru zivuze. Rero iki ni ikimenyetso kizokwereka yuko uyu muntu mushobora kuba mwobana. Ikimenyetso ca kane Imana izokwereka ko uwo muhuye ariwe mugomba kubana, n'igihe uzohura n'umuntu ukumva uri iruhande y'uwo muntu, ukumva ufise ubwoba bwo kuba wakora ikibi, canke ukumva uramutinya atari uko umutinya, ahubwo hari ikintu gituma utinya ko wohava ukora ikintu kibi kikamubabaza, canke hari ikintu wohava ukora bigatuma ababara. Kuri wewe ukumva umufitiye impuhwe n'ibigumbagumba vyinshi birenze nawe uko wikunda, ugasanga ni wa muntu utinya gukorera ico mubabaza, ni wa muntu uhoza mu masengesho, ni wa muntu uba wumva ko iterambere ryiwe canke gukura kwiwe arivyo bintu wipfuza canke umwipfuriza, ndetse ikintu ciza camuba ko ukumva uraryohewe cyane atani impamvu, ukumva nyene mu mutima wawe urishimye, yababara ukumva ni ubabaye cyane, hama ndetse bikanakunezeza cyane iyo wumvise yarose promotion canke yateye imbere, ugasanga nta kindi kintu umwipfuriza atari ivyiza gusa. Ivyo bintu akenshi mu mutima wawe ntivyikora, kuko ubihadikirije ntibijayo, ni ibintu nyene wisangamo nyene, ni ikintu Imana iba yazanye gatereka mu mutima wawe kubw'uwo muntu. Rero niki ni kimwe mu bimenyetso bikwereka yuko uyo muntu nimba muri kumwe, nimba nawe akwitwaritse nk'uko umwitwaritse, uyo muntu ushobora kuba ari wo muntu woshira mu rugo. Ikimenyetso ca gatanu canke uburyo bwa gatanu Imana ishobora kukwerekamwo umuntu muzobana, n'igihe abavyeyi bawe canke abakuze batigeze babakunda umunsi wa mbere canke igihe ca mbere canke itangura ry'urukundo rwanyu, ariko kubera kuguma mukundana, urukundo rwanyu rukomeza rukura, naho batabishimiye ubwa mbere canke naho batabishimiye ubwa mbere,
ariko urwo rukundo mufitaniye rugatuma bemera bakanabemera cane, ugasanga batanguye no kubakunda, ugasanga ntimwitaye ku majambo canke ku bicantege, ariko mwarakomeje murakundana, birangira bemeye, birangira namwe babahaye umugisha bavuga bati aba bana koko kweri barakundana, nubwo ubwa mbere twatangiye tubipinga, reka turekure aba bana barakundana. Niki ni ikimenyetso kizokwereka yuko hariho impamvu uyu muntu utamuretse, hariho impamvu uyu muntu mwagumanye, kubera yuko ari ibintu wewe wikorera, ari ibintu wigirisha, ntubishobora ibintu kwigirisha, ntushobora kwigirisha yuko ukunda umuntu, kubera yuko ukoresha inguvu nyinshi ugasanga uriko uraruha, kandi haje n'ibintu by'amajambo canke hakaza n'ibintu by'ibicantege, umuntu utamukunda kabisa ntushobora kuresista, ntushobora kuguma umukunda. Rero iki kimenyetso ikimenyetso cerekana yuko uwo muntu ashobora kuba ariwo wahisemwo canke ari Imana yaguhitiyemo, ugasanga umuntu mwarabanye no mu bihe bibi, mwarabanye no mu rukundo rwanyu byari bigoye, sigura yuko no mu bindi bihe nta mwaba muri mu rugo mushobora kubicamwo kandi mukabisohokamo mumeze neza. Wakoze kumviriza iki kiganiro, nimba ico kigufashije utwandikire muri commentaire, dusigire n'aka like, duhure mu kiganiro gikurikira. Wakoze.